Jean Paul Manirakiza yararongoye Febabu yatanze imihoho kuri uyu wa 19 ndamukiza 2024. Ni nyuma yaho yaraherutse kwandikirwa ikete na Roger Rushingabigwi inararibonye muri rukino rwa basket mu Burundi amusaba gutanga imihoho hatararengerana. Mu ikete yanditse yasize amenyesheje yuko icegera ciwe Claver Hacimana ari wagiye kumukorera mu ngata gushika hatowe umurongozi mushasha. Dutandukira inkuru nyamukuru. Muribuka tubabwira ko umufuko w'amakara wavuye ku bihumbi 80 ukaja ku bihumbi 110 hari mu makuru yo kwa 14 Ntwarante. Mu ntango z'uku kwezi kwandamukiza 2024 ibiciro vy'imboga mu masoko atandukanye mu gisagara ca Bujumbura vyariko biraduga gushikaho bigwira incuro zibiri. Gw'igitunguru kimwe cari kigeze ku mafaranga 500, itomati zibiri zikagugwa 1000. Ejo hahise Ibanki nkuru y'igihugu BRB yaratanze ibiharuro vyerekana ko ibiciro vy'ibidandazwa biriko biragabanuka ugereranije n'amezi y'imbere ya Ntwarante 2024. Mbega none hokorwa iki ngo ibiciro bibandanye bigabanuka gusumba? Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga ko uyu munsi. Mwiriwe, ni Davi, nizere ko meze neza mwese. Ibanki nkuru y'igihugu BRB ibicishije ku rubuga X kwa 18 ndamukiza yaratanze ibiharuro bijanye n'ihindagurika ry'ibiciro ingene vyifashe gushika mu kwezi guheruka kwa Ntwarante. Ivyo biharuro vyerekana ko ibiciro vy'ibidandazwa biriko biragabanuka ugereranije n'amezi imbere yaho. Hari cegeranyo c'ikigo kijejwe gutororokanya ibiharuro mu Burundi INSBU kivyerekana. Casohotse muri Ntwarante 2024 kikaba kivugamwo ibiharuro bitandukanye. Ugereranije ukwezi kwa Ntwarante 2023 na Ntwarante 2024 ibiciro muri rusange vyiyongereye ibice 14 kwijana ukaca usanga mu kwa kabiri guheze vyari vyaduze ibice 17 n'ibice 8 kwijana vyose. Ivyo rero ngo vyatewe n'ibiciro vy'ibifungurwa n'amakara vyiyongereye hafi ca gatatu cayo vyahora bigugwa. Naho vyaduze gutyo, ico cegeranyo cerekana kandi ko ibiciro vy'ibifungurwa vyagiye biragabanuka kuva muri gitugutu 2023. Ngo si ivyo vyonyene bituma ibiciro biduga. Muri nzero 2023, Forsendi Kumana arongoye Parsem yarigeze kubwira ikinyamakuru Iwacu ko umwimbu w'uburimyi ukiri hasi cyane. Ivyo navyo ngo ni kubera atabuhinga n'ubushakashatsi buhagije buri muri ico gisata nko kuronka imbuto zirobanuye hamwe no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Ico gihe yaravuze kandi ko uguta agaciro kw'ifaranga ry'amarundi imbere y'amafaranga mva makungu naco kiri mu bituma ibiciro biduga. Iyindi mpamvu ashikiriza akaba ari ijanye no kunguruza ibidandazwa ngo mu gihe amabarabara bicamwo ameze nabi canke hakama hibonekeza ibura ry'ibitoro ngo ingaruka ya mbere iba iduga ry'ibiciro. Mu ntango z'ukwa gatatu Ibanki nkuru BRB yarafashe ingingo yo kuduza inyungu isaba amabanki yipfuza gutanga amadeni kabiri kose yikurikiranya yishikana ku bice 12 kwijana. Naho hari abatari bake mu bahinga batabishigikiye bavuga ko iyo ngingo ije kunigira mu menshi terambere, Ibanki nkuru yo ivuga ko ari kugira ihangane n'ihindagurika ry'ibiciro. Mu bindi vyo gukora muri iyo ntumbero nyene, Forsendi Kumana asaba ko hoba kugururira bose mu rudandazwa, guheba amatagisi ku bifungurwa biva hanze, guteza imbere uburimyi hamwe n'ivyo kwiyunguruza. Gabriel Ufyiri arongoye Urikomwe muri nzero 2023 yasavye leta gukora ibishoboka vyose igashiraho intumbero yo gukurikirana ibijanye no gushinga ibiciro vy'ibidandazwa. Acahamagarira abarundi guheba imisi mikuru n'ingendo zitaba zikenewe. Uriteguye kubikorera ko muri uyu mwaramu? Dutandukira inkuru ngufi nazo. Umushikiranganje Ridwin Baradahana yahamagariye abarongoye ibitaro bitandukanye mu Burundi kwitwararika cane isuku. Ivyo bikaba vyabereye mu nama umushikiranganje w'amagara y'abantu yagiranye n'abarongoye ibitaro kuri wa 18 ndamukiza 2024 mu gisagara ca Bujumbura. Yabasavye kandi kurabira akarorero keza ku bitaro vy'Imutoyi Gitega hamwe n'ibitaro vy'abasirikare Hôpital Militaire Kamenge. Yavuze ngo naho bitarakwiza vyose biramaze gushika ku rwego rwa gatatu 3e référence mu bijanye n'isuku. Ikindi nuko n'abatama bageze mu za bukuru wasanga aribo bajejwe isuku henshi baherutse gusubirizwa n'abakiri bato. Ubusuma bw'amatelefone ku bagenda n'amaguru mu gisagara ca Bujumbura bwasuye kuba ndanse.
Radio Bonesha FM ivuga ko ubwo busuma bukorwa hanini n'abana bo mwibarabara, ikindi naco ngo bugakorerwa cane ahari miserege baca binyegezamwo bahejeje kwiba. Francis Omondi Ogora yahora arongoye igisirikare ca Kenya hamwe n'izindi ntwazangabo 9 baraye baguye mu isanganya y'indege yo mu bwoko bwa kajugujugu. Babiri gusa nibo barokotse. Ogora yari yagenywe nk'umukuru w'ingabo muri Ntwarante 2023. Umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto akaba yaciye yugurura amatohoza guco baca yarateye isanganya iyo ndege. Kuva mu 2012 leta ya Palestine ifatwa nk'umurorerezi muri ONU. Yaraye yankiwe kuba kimwe mu bihugu bigize ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Naho Palestine yari imaze igihe isaba kuba umunywanyi yuzuye w'iryo shirahamwe nk'ibindi bihugu, igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika caraye chance itogwa ry'itegeko ryemeza ico gisabo. Ikaba yishimikije ububasha budasanzwe ifise droit de veto. Abarongozi ba Palestine bati ivyo ni vyerekana uruhara rwa Amerika rwo guhonyanga amategeko mpuzamakungu hamwe no gushigikira intambara iri kibera muri ico gihugu. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga zacu, ahanje tuzosubira kuwa mbere.